Je uko bisanzwe natanguye musique je kariyeri iwanje kwanza tugiye kure gatoya inyuma. Natanguye ndi mu danseur. Nubu ndatamba. Nubu ndatamba ndafise team ndimwo. Fisa petit nyine dutamba na school. Ndafise team yitwa hari team yitwa Peace Team. Yo ndayitambamwo. Niyo ikorera ngaha nkanyene BJ ya. Hama nyene canda 2019. Ndavuga ati why nanje nto compose indirimbo ziwanje nkaza ndazitambira bro. Ya naburya rero arayirigiye ndavuga ati ngoma nanje ntangure gutamba indirimbo ziwanje. Ndandika 2021 ndinjira muri studio muri From Some Music. Hama ndakora igikorwa ca mbere citwa Tingish by AC Size. Kiba kiragiye hanze. Ya. Niki cyatumye uja mu muziki rero? Ko ari umudanse. Kiwacu nga mu Burundi. Sikuvuga ngo ndi muri competition. So nyimba Double J yageze hajya nibikogo. Yego. Naje bizosaba yuko nkora ibikorwa byinshi. Hama shike kujya ntuse ariko cyanda musumbi. Yego. Kuko sinipfuza igare bariko. Wapi kwere? Jeshaka nkore rondere intuze yiwanje. Kubera ushobora gusanga hajya ari kugira hashike yaciye mu zindi ntuze arafise kuno basi yaseragorinze kariyeri yiwe. Sino camvuga ngo mandamukurikire mu nzira yiwe aho yaciye. Oya je nca mu nzira yiwanje ariko tuzobone gusa tuko duteza imbere tuko twatera imbere muri music na tubateza imbere n'igihugu cacu. Yo Wiz iryo jambo vuze waciye utwenga atari banga wari utwenze iki bro? Habeshe vraiment. Uyu mupeti nakiri muto. Arafise ubwenge. Arafise bikana afise tara. Kandi arafise tara. Urumva wamwajije ikibazo umubaza yuko ngo agomba gushira hasi ba Double J. Yakwishiye ko atari mu ihigana. Kandi ahubwo ashaka ahubwo ashaka yuko ngwani. Yeah. When I need to AC, aka nigga saga. I wanna go ahead on the stage, defeating baraga. Ninjige buterere, vuga achakerere. Ingiye up mbele gates bakula mabel. Kuri fridge banniye guje ndige kare. Ho, here we go. Umunezide wo kwisi, umarakanya gato. Hari ibyiza byinshi kuri isi yameza amenya. Tubingo turavuka, tukabaho nk'abandi mu misi iri imbere ugatangura guhangayika. Musore haguruka, utegure kazoza, ureke kwimanika. Hejuru y'aba sister, wironkera iryo hera ugatangura kwiyemera. Unzanira kamera ho kurondera aho bimera wasabye akapela atamahera ugila oyambarira please mbabarira wagwa. Asante sana bro. Nshaka kumenya izina ryawe. Directement witwa gute? It's your boy AC Size aka Bad One Killer always everyday me fuck 050 aka nigga swagger bo man one high LOVE aka Mwana Kenz aka Jume afuta kabisa. Duhe akapera gato ikundirimbo yawe ya mbere watanguriyeko. Okay. Yeah. Go. These days umenga ntituba kwisi. Ibyisi nibitongo twigire nk'ibisi dufata umukanda tuje kurya ubuzima. Uko twebwe navyo kwipanika. Okay. Piga askro dukubita patu kayikoza na kuku. Wallahi njo tufulai. Ha. Tuje kumakesha. Wesha hagira bakubesha kime gusube bwipanze ku kanoti leo ntabya makoti hakora kanoti unjiri koda ariko nturenze rugero nje nigira gahoro nishakira mahoro nabinjiye hayi ntimuzana iby'iminyororo. Reka ndaguramutse ndakwifuriza umunsi mwiza we mukunzi wa Koresha Umwanya Media, we mukunzi udahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Koresha Umwanya Media, wewe mukunzi wifuza iterambere ry'umwana w'igihugu. Reka ndagushimire cyane ngere ndakuramutse ndakwifuza n'umunsi mwiza cyane. Uyu n'umunsi wundi wegera hari ya usivuki hapo. Tena usikina machafu. Rero Bon, ni Mr. Tugesho n'umunyarusaku ni sutwa ni cawa ni Mr. Vuguta vyume vyumye na kanyamuji. Ni Mr. Tugesho koresha itabi n'ayandi menshi. Aho no munsi navuze ati reka ndakuzanire bamwe mu bantu mu misore igize ngaha yiwacu ngahi Burundi. Aho
sanzwe Wiz muramuzi Wiz Khalifa mustiliste asanzwe agerageza ibintu byo kwambika abaririmbyi bagiye batandukanye na jewe ndimwo na mugenzi we hariya aho muza kumumenya wari we kuko ni ryambere mu mubonye kuri no mbonesha kure reka manze ndamutse kwanza Wiz kanza vyume Wiz safi rega neza fresh kabisa Wiz Khalifa oji mwenyewe safi kabisa my brother vipi Salama mzee umeze neza original umuririmbyi ngo arangwa ni yeah, when I need to AC, AKN nigga saga. I wanna go ahead on the stage, defeating badaga. Ninjige buterere, vuga achakirere. Ingiye up mbele gates bakula mabel. Kuri flood bani yang gujendige kare. Ho, here we go. Umunezide wo kwisi, umarakanya gato. Hari ibyiza byinshi kuri isi yameza amenya. Tubingo turavuka, tukabaho nk'abandi mu misi iri imbere ugatangura guhangayika. Musore haguruka, utegure kazoza, ureke kwimanika. Hejuru y'aba sister, wironkera iryo hera ugatangura kwiyemera. Unzanira kamera aho kurondera aho bimera wasabye akapela atamahera ugira oyambarira please mbabarira wagwa. Asante sana bro, nshaka kumenya izina ryawe directement witwa gute? It's your boy AC size a bad one killer always every day me fuck 050 aka nigga swagger bo man one high LOVE aka mwana Kenz aka Jume. Nakubali sana muramwumvise vyumye imvukira ya hehere je ko bisanzwe bondo mwana wa GTG sil mwana wo Burundi mwana w'Igitega ayungarura ya bisanzwe ndo mwana w'Igitega ndo mwana wo Burundi ndumuririmbyi mushasha aje nyene kubikora fresh so ndibaza vyinshi muzobibona. Ego vyinshi zobibona. Wizi uyu muhungu we mwahuriye hehe mwahuye gute? Uyu muhungu twahuriye ku bikorwa nkora. Twahuriye ku bikorwa nkora akazi sanzwe nkora ntukazi none. Kwambika cyane natanguye kumumenya kuva aho wewe tumenyaniye sana. Azara kurikirana ibiganiro byacu kavuga ati ndabona umustiliste agezeho mu minsi ni Wiz Khalifa kabisa. Birazi yuko iki gisagara cha Bujumbura umuntu ariko arabikora neza tutabeshanye ni izina rya mbere nikoresha umwanya media kabisa tutabesha akaguma abona ibikorwa byanje aravuga iri fojya mu peti ndamuronde yacarandondera cyane atangura kumwambika kabisa. Wizi Juno mpeti ndamwumvirije ndetse n'abariko badukurikirana bumvise neza yuko afise impano bumvise yuko afise impano. Wizi kugurura inzoga mu kiga vyumye nta kibazo. My brother Wizi mumaze guhura impanuro kesha kunze guhereza nizi? So je ko bisanzwe kweri Wiz Khalifa no styliste wanje kesha nakunda kuma mizigo kenshi kubera n'umuntu asanzwe abikora fresh n'umuntu tumaze guhura yagira impanuro zimwe bro mu muziki koruku itwaruku bakoruku nanje so ndiko ndabikurikiza kweri kandi much respect bro. Take 5. Ego my brother nituraheza aha tugira tuyage gatoyi mu mwanya muto idufise ariko turayaga ibintu ngira akamaro watanguye umuziki ryari? Je ko bisanzwe natanguye muziki je kariyeri iwanje kwanza tugiye kure gatoyi inyuma natanguye ndumu dancer nubu ndatamba nubu ndatamba ndafise timu ndimwo fisa petit nyine dutamba na school ndafise timu yitwa hari timu yitwa Peace team yo ndayitambamwo niyo ikorera ngaha nkanyene BJ hama nyene canda 2019 ndavuga ati why nanje nto composer indirimbo ziwanje nkaza ndazitambira bro. Naburya rero arayirigiye ndavuga ati ngoma nanje ntangure gutamba indirimbo ziwanje ndandika 2021 ndinjira muri studio muri From Some Music hama ndakora igikorwa ca mbere citwa Tingish by AC Size kiba kiragiye hanze. Niki cyatumye uja mu muziki rero ko ari umudanser? Cyatumye nja muri muzike
narabikunda cyane narakunda kuba ndirimba amanyene sanga nabyisanzemo tu kubera nitala ya nitala nabahe bantu warabiye ko akarorero kuvuga ati reka naje nje mu muziki mbona ari sa oya kubisanzwe uvuze sinawe ikibazo abantu warabiye ko akarorero kuvuga ati jaba abantu kweri ko baririmba naje mbona nubwo no ririmba aribo oya bari bahari bari beshi gusa kunyira usanga imiziki hari abantu usanga bariko barabikora bien yego basanga nyene barakwijemo ikintu gusa nyene wose ugifise ugasanga wewe urahakuye inspiration yo kuvuga ati je nanje yifuza ko yuko mwakino gihe noja muri studio kabisa ndabikora kweri ucayiba amafuta kabisa duhe akapera gato ikundirimbo yawe ya mbere watanguriyeko okay yeah go these days umenga ntituba kwisi ibyisi nibitongo twigire nk'ibisi dufata umukanda tuje kurya ubuzima uko twebwe navyo kwipanika okay piga askro dukubita patu kayikoza na kuku wallahi njo tufurahi ha tuje kumakesha wesha hagira bakubesha kime gusube bwipanze ku kanoti leo ntabyamakoti ha hakora kanoti unjidi koda ariko nturenze rugero nje nigira gahoro nishakira amahoro nabinjiye hayi ntimuzana iby'iminyororo iyo ndirimbo ni hit song canke ni indirimbo nziza muvuze gute sinawe ikibazo iyo ndirimbo duhaye akapera yayo ni hit song canke ni indirimbo nziza indirimbo nziza indirimbo nziza irangwa niki so indirimbo nziza novuga indirimbo nziza irangwa kwanza cyane nambere kukuntu baba baranditse yego kandi nukuntu bavyitwayemwe mu kuririmba yego ndazi indirimbo ikosoye abifuza kuyumviriza agenda kuri channel ya YouTube mwandike AC Sides Burundi muca mubona ibikorwa ni full yego cyane my brother ukorera ibikorwa byawe ruguru ni nayo mpamvu ituma kenshi udashobora kugaragara ku ma media gatandukanye kuko uzino ufise ibintu byinshi bikuzanye kandi uracari n'umunyeshuri bro umuziki n'amashure birakunda yuko bivanga bikagenda neza kubisanzwe umuziki n'amashure ntibyorosha ariko turagerageza kimwe cyose turagiha umwanya wacu so nyimba kwishure ariho umwanya tuvuga ati turiko turaha umwanya w'ishuri after school tujare muri music tukabikora ariko n'ibintu usanga bitoroshe cyane gusa turihangana tukaguma kuri focus ego gusa nyene sinaribwaro nk'umwanya wo gukora ama media tour nkore ibiganiro reka reje ndakubwira ati uzoronka umwanya ukwiye ni wazino BJ ufite umwanya ukwiye kuko urabona nk'ubu uburi kurakora ibindi bikurindira ari byinshi ndetse ufite n'urugendo no munsi nyene bro intara ya Gitega yaravyaye umustar akomeye cyane yaravyaye Double J namwebwe mukiri nyuma wibaza neza yuko we bizogutwara iki kugira ufuka izina Double J Gitega abari useruka bavuze Gitega babona izina ryawe oya sinorifuka kuko je sindi muri competition man wapi je ahubwo nje kugira ngo duteze imbere umuziki wacu nga mu Burundi sikuvuga ngo ndi muri competition so nyimba Double J yageze hajya nibikorwa yego naje bizosaba yuko nkora ibikorwa byinshi hama shike kujya ntuse ariko cyanda musumbi yego kuko sinipfuza igare bariko wapi kwere je shaka nkore rondere intuze yiwanje kubera ushobora gusanga hajya ari kugira hashike yaciye mu zindi ntuze arafise ukuntu basi yaseragorinze kariyeri yiwe sino camvuga ngo mandamukurikire mu nzira yiwe aho yaciye oya je nca mu nzira yiwanje ariko tuzobone gusa tuko duteza imbere iko twatera imbere muri music na tubateza imbere n'igihugu cacu yo wizi iryo jambo vuze waciye utwenga atari banga wari utwenze iki bro habeshe vraiment uyu mupeti nakiri muto arafise ubwenge yarafise bikana afise tara kandi arafise tara urumva wamwajije ikibazo umubaza yuko ngo agomba gushira hasi ba Double J
yakwishiye ko atari mu ihigana kandi ahubwo ashaka yuko bojamwe bagakorana fresh kugira igihugu cyacu kiduge. Wizi wumwifuriza kuno mupeti ndamwifuriza gutera imbere kabisa kuhaje sana arabizi arashoboye everything blessing kabisa. Wizi ugenda n'abastare benshi urabaza abastare benshi uraza aho bipfira abenshi urazi ikibica umpeti nikiye kintu ubona uwo muhanura yo kwirinda gushikuno uno munsi n'imyaka yose izoza azokwa amacibuka ico kintu yo kwirinda cyane muri career iwe ya music. Ikintu no hanura umupeti nuko abastare benshi uraza abantu bipfira ahantu bipfira se handi umaze kubona sigisura umustare uca utangura kuyibona ugasanga wiri uryamye nta kazi ufise uravyumva ugasanga ubayeho bwa buzima nyene usanga buyobera abantu uravyumva ugasanga impuzu wambara nizo utira everyday siko bakurangira akazi ka Samire ngo ntiwokakora ngo amfete ngo urumustari uyo mupete y'ikintu mubwira nuko yokora akazi fresh kiwe ntamere nk'aba bandi ngo je ndi umustari kugira nge abana mani akora akazi kiwe agashiremo amahera wanashima agashiremo amahera hama rero nihagera ko aronka umusaruro uzoboneka ariko ntishinga abandi ngo aronka amadiri aca atangura kugara ngo mini costar niho bifira y'abastari benshi bwa mu Burundi tuzi benshi bazi benshi kubera iki ntibari bazi ico barimo je nahoze ndirimba ntimupeti wo kubwira nahoze ndi umustari kabisa bizi men narabihagaritse urakoze cyane wisi my brother abariko badukukirana n'abafana babita abafana je nubwo ndabita abakunzi kuko ari nzaheba umwanya wakagukurikirana abayahevye vyinshi kandi abakuzirikana kabisa akapera gatoye kugushimira abantu bariko barakurikirana ikiganiro tushe dusozera. Atari kubireka nta usaba umubona agasohotse kose wumva ngo barabana namazi guhana biba nko kugorana ugatara umufana ntitwigera duhana vugana cyo kumuhana bana ntwihebure kuyisi burya ngo urumukene kuko nasanze kwisi mu baboss ugira gatatu ni nabo musirikare nzogwa nuko nshoboye kuko se kambabaye paske hari ico nkeneye. Nakubari asante sana. Reka ndagushimire cyane we mukunzi ari kwadukurikirana ikicari kiganiro gitoyi cyane ariko kirimwe amajambo akomeye cyane kiganiro kiryoshe cyane kiganiro novuga neza yuko ugikurikiranye utasuzuguye uyu muhungu mubona imbere zanyu ngo ni muto nta zina afise ukagikurikirana ukumva vision yiwe kandi ukumva neza ico akeneye cyane. Ndabakunda cyane behind camera ni Pax Alaba bye bye. So hama ntabaciriyemwo nagoma nibuse abafanzi cyaba boss bacu badukurikirana bagende ku ma platform zanje zose bagende bandike AC Size Burundi hama barabe bikorwa hama badufashe badusupporting kugira ngo tubandanye tugira aho twifuza. Bless up. Bye.